byumvikana rero ko uwurondeye gusambura urugo agasambura umuryango abarondera gusambura isi n'abayibako bose. Nico gituma twebwe nk'abamaze gutorana kumenya ukuri Imana yadushikirije muri Yezu Kristo, dukwiye kwama twarikanuye. Bavyeyi mugiye murajana kuja gusenga mukumviriza hamwe ijambo ry'Imana, naho toba ari inyigisho itomoye, Imana ntihabura icibabwira yonyene ubwayo muriko murumviriza iryo jambo ry'Imana, maze mugarutse imuhira muri byinshi muganira n'iryo jambo ry'Imana mukariganirako, kuko ni Imana muvyeyi mukura ku buvyeyi bwanyu iba yabayagiye. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Bakristo mwese muryango w'Imana, uyu munsi wo kugurura umwaka wa yubile Eklezia nzima mu madioseze yacu y'isi yose uhuriranye n'uyu munsi mukuru w'umuryango mweranda w'i Nazareti. Ntihagire inyigisho udusigarana yerekeye ingo n'imiryango mu kwemera kwa Eklezia. Uyu twita umuryango mweranda w'i Nazareti, murabizi ko gwari urugo rugizwe na Yosefu, Maria na Yezu. Urugo rero niryo tanguriro ry'umuryango uwari wo wose, waba uw'igihugu canke uwukwemera. Byumvikana rero ko uwurondeye gusambura urugo agasambura umuryango abarondera gusambura isi n'abayibako bose. Nico gituma twebwe nk'abamaze gutorana kumenya ukuri Imana yadushikirije muri Yezu Kristo, dukwiye kwama twarikanuye kugira ngo ntihagire abaduhenda ngo dutakaze iteka ry'urugo n'umuryango. None urwo rugo ruvugwa n'uruhe? Rumeze rute? Rubwirijwe kumera gute? Mu bisomwa vyeranda vy'uyu munsi harimo n'igisomwa ca mbere tutasomye muri kino kiringo ariko gitegekanijwe. Turabona abagize urugo. Hariho igisomwa kitubwira kitwereka Erekana yari afise umugore ngo bavyara Samuweli.
nico gisomwa cyari gitekanijwe uyu munsi nk'igisomwa ca mbere. Kandi burya muravye neza buri mwaka wamufise inyigisho uba ugomba kudushikiriza, arico gituma utekaniriza ibisomwa vyisangije. Nariko ndavuga rero nti mu gisomwa ca mbere cari gitekanijwe Elkana yari afise umugore bavyara Samuweli, kandi kumwiheburo. Ariko ico batumbera kuvuga sike c'umwiheburo, nuko agomba kutubwira ko hari umugore hakaba n'umugabo bavyara umwana babanje kubaka. Mu nkuru nziza naho nyene batwibukije Mariya ari kumwe na Yosefu, bari kumwe na Yezu umwana Imana yabahaye. Kandi naho urugo rwabo rwari rudasanzwe, mugabo muravyumva nago nyene warimwo umugore yitwa Mariya n'umugabo kubw'amategeko yitwa Yosefu, baronka umwana yitwa Yezu. Mbere mu maso y'abantu Yosefu yari umugabo wa Mariya, nico gituma ariwe yahaye izina ry'umuryango Yezu, akitwa wo mu muryango wa Dawudi, kuko Yosefu niwe yari mu muryango wa Dawudi. Yahaye izina rero umwana kuko yitwa se wiwe. Noneho na Bikira Mariya muravyumvise ariko aravuga ati twe naso aho twakurondereye. No mu gihe ca rusansoma nkuko duheruka kubizirikana, ni Yosefu yajanye Mariya mu muryango yakomokamwo. Urugo rero n'umugabo n'umugore bavyara abana. Bakunzi b'Imana, ntidutakaze, ntitwigere dutakaza na rimwe uko kwemera, uko kuri kwiremezo mu kwemera kwacu. Urugo nurugizwe n'umugabo n'umugore, kandi batumbereye kuvyara abana, kandi uyo mugabo n'umugore bakaba barubatse kubw'amategeko yaba ay'igihugu canka y'ukwemera kwabo. Ngiyi inzira yo kugira urugo, urugo rwemewe n'Imana, urugo rukundwa n'Imana, urugo rwahezagiwe n'Imana. Ubwo nirwo rugo ijambo ry'Imana ritwereka, kandi nirwo rugo rwahezagiwe n'Imana, kuko arirwo umwana w'Imana yashimye kuvukiramwo. Ngici ca mbere tubwirijwe kuguma twiyibutsa, kandi tukacibutsa n'iyi si isigaye igomba kutwemeza ibindi. Bakagomba kutubwira ko hariho ubundi buryo bwo kugira urugo. Dusubiye mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mukuru, hari ubundi butumwa bwinshi dusanga Imana yagombye kuduha muri uyu mwaka. Muri ca gisomwa ca mbere nababwira, Ana amaze kuronka umwana Samuweli kuri Elkana umugabo wiwe, ngo yaciye yihutira gukengurukira Imana, kuko yemera ko Imana ari yitanga ibibondo. Bakristo mwese muri mungo n'abitegurira kuzozubaka, muronse umwana uko umuronka kose, nimwitwararike kuza murakengurukira Imana, mbere mumenye kuza muraragiza Imana abana banyu, kuko niyo muremyi, niyo muvyeyi mukuru mukura ku buvyeyi bwanyu, niyo kandi ndavyi n'umurezi mwiza w'abana banyu. Erega umwana naho wawe waramuvyaye arashobora kukunanira akakubera ikigaba. Muraze murazirikana ingene nk'umweranda Monika, naho yari umuvyeyi w'umukristo, yari yagerageje kurera neza abana biwe nk'aba Agusino, ariko ngo biranka.
baramubana ibigorye. Yagiye kuhatorwa n'igisabisho be n'amarira y'amahereza Imana ngo asabira abana biwe. Gusabira abana banyu mubaragiza Imana kuko ariyo musangiye ubuvyeyi kandi ariyo ndavyi izi kurera neza. Uko abavyeyi bama bitwararika kuza baratura Imana abana babo, niko batigera bashobora kwihebura, kuko bama bagira bati nta kinanira Imana, nihagera Imana izomenya ingene imumfashiriza asubire kuba umwana mwiza. Ego mbe murabizi yuko no kuri Monika Mweranda Imana yahavuye ikamwumvira, mbere igatera iteka urugo rwiwe, kuko Agustino yahavuye aba umuntu rurangiranwa mu kwemera, yongera araba n'umweranda. Imana mugiye murayiragiza abana banyu, irashobora kubakura mu bugaba ikabagira beranda. Mu nkuru nziza hari n'iyindi nyigisho mbona yotugirira akamaro no mu bihe turimwo, kandi nkenguruka cyane ko abavyeyi batari bake bakiyitwararika iyo nyigisho. Batubwiye ngo uko umwaka utashe abavyeyi ba Yezu bama baja gusengera i Yerusalemu ku minsi mikuru ya Pasika. Uko umwaka utashe bama. Rero naho Mariya na Yosefu bari intungane z'Imana, murumva ko bakunda kuja gusengera aho abandi bari, kandi bakagenda bajanye ari Yosefu na Mariya. Ngumbura na twebwe benshi barasenga, mugabo hari naho bibagira kuza barajana ari Yosefu na Mariya, kuko navyo biri n'akamaro. Mukunze kuza murajana gusenga abo bikundira, mukaza murumvira hamwe ijambo ry'Imana, niho muramutse mushitsi muhira mushobora kurigarukako mukariganirako, mukaryinovora, mukaraba ico ryobafasha mu buzima bwanyu bw'urugo, haba mu migenderanire y'uru rukundo watubariye mu gisomwa ca mbere hagati y'umugabo n'umugore, haba no mu nyifato abavyeyi babwirizwa kugirira abana babo n'abana babwirizwa kugirira abavyeyi babo. Kandi burya murabizi ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose ugomvye kuryiroreshako ntihabura ico rikungurako. Bavyeyi mugiye murajana kuja gusenga mukumviriza hamwe ijambo ry'Imana, nahatoba ari inyigisho itomoye, Imana ntihabura icibabwira yonyene ubwayo muriko murumviriza iryo jambo ry'Imana, maze mugarutse imuhira muri vyinshi muganira n'iryo jambo ry'Imana mukariganirako, kuko ni Imana muvyeyi mukura ku buvyeyi bwanyu iba yabayagiye. Byongeye mu nkuru nziza batubwiye kandi bati aho Yezu amariye imyaka 12 abavyeyi baciye bamujana i Yerusalemu gusenga. Nimukunde rero kuza muramenyereza abana banyu kuja gusenga, mwitwararike gusa kugira ngo ntibabazimire, kuko murumva yuko abana bakunze kuzimira. Yezu watubariye ko yazimiye, we yazimiriye mu bimeze neza, kuko yari ku butumwa bwa se. Mugabo mutabitondeye barashobora kubazimirana baja mu bindi, kandi mwagira ngo mwabajanye gusenga. Ariko igukuru nimwitwararike kuza murabamenyereza kuja gusenga. Hari ivyiyumviro biharawe kuri none mu bihugu bimwe bimwe
ngo nta kujana umwana mu byo atembera ngo atarasobanukirwamwo, ngo ni ukumurekera umwidegemvya akazohitamwo kwemera ashaka kuze. Ibyo bintu muravyitondere, ni bibi cane. Erega umwana aguma ari umwana, naho yoba aciye ubwenge aguma ari umwana. Wewe umuvyeyi hari ico umurusha, kuko hari ivyo umaze kubona nawe atarabona. Birashobora no gushika umwana, abavyeyi murabizi, ukamutama ikibere yanka. Umwana kanka ibere kandi ariryo rimutunze. Uri umuvyeyi, mbega woca ugira ngo ko aryanse, ngo kugira ngo ndamurekere umwidegemvyo reka nyene aryanke, uwo mwana yokura. Niho haha rero no mu vy'ukwemera tubwirizwa kuraba ivyo tubamenyereza, hanyuma bo nyene bamaze gukura baramutse bavyiyankishije, ivyo murumva ntibizoba bivuye ku muvyeyi. Umuvyeyi azoba yakoze ibanga ryiwe, n'Imana ntizobimubaza. Mugabo utagize ivyo, Imana izohava ibimubaza, kuko azoba yahemutse kwibanga yabwirizwa kurangura neza. Muri uyu mwaka wa yubile muzoze rero murazana abana muri pelerinaje. Iyi yubile dutanguye uyu munsi, ahakuru nkuko nza kubibabwira mu kanya kaza, igizwe nuko mwoza muragira ingendo z'ukwemera, ico bita pelerinaje. Nico gituma papa yagomvye kuduha ijambo tuzoza turagenda dukurikira, akagira ati soyez des pèlerins d'espérance, ni mube abasangira rugendo kubw'ukwizigira kwanyu. Muzoze rero murazana muri izo pelerinaje, muzoba mujemwo mwibuka abana banyu. Nkumbure n'abana nabo nyene bagerageze kuza baribuka abavyeyi, kuko hari n'abavyeyi bashika ahantu bakiyobegwa, abana bakaba aribo basigaye baza barabafasha. Ego muri uyu mwaka wa yubile muzoze nyabuna murazana abana muri pelerinaje, muze muraza nk'urugo mwihweza uyu musaraba w'urukiza, muca mwibuka wawubambweko kubw'urukundo dufitiye, kugira ngo namwe Imana ibuzuzemwo urukundo. Urukundo nyene ni nago nagomba guherezako, kuko Nigo Yohani mweranda atubwiye mu ikete rya mbere yatwandikiye, agize ati bakunzi banje, itegereze namwe ubwo data yadukunze, we yadutoye tukitwa abana b'Imana kandi turi bo nyene. Ati none rero ngiri namwe ibwirizwa ryayo, nimwemere izina ry'umwana wayo Yezu Kristu, mukundane nk'uko yabibahaye kwibwirizwa. Mukundane, iryo jambo turyakire twese nk'abakristu twakurikiye Kristu, urukundo rw'Imana. Muryakire namwe nkingo, mumenye ko urukundo ariko gahivu gafatanya abagize urugo. Gukundana n'ibwirizwa rya twese, ariko biramutse bishitse bikabura mu bantu babwirijwe kubana iminsi yose nk'abari mu rugo, bica bibura udubi, kuko urugo rurashobora no guhinduka nk'umuriro udahera, kuko habuze urukundo. Mwame musaba ingabire y'urukundo, nako riho mwame musaba kugurukira kwakira ingabire y'urukundo, kuko urukundo buri muri zangabirano Imana yamirikira duha, mugabo bigakenera yuko twebwe twugurura imitima yacu kugira ngo izo ngabirano zironke ingene zishika muri twebwe zikisanzura. Kuri uyu munsi mukuru w'umuryango mweranda w'i Nazareti turiko turahimbaza dutanguye yubile,
igihe kiroranye dukengurukira Imana ku ngo nyinshi nziza zama ziriko zirakengurukira Imana, zama zirera neza abana bazo kandi zigerageza kugendera urukundo zisunze urukundo rwa Yezu Kristo, kuko ingo zitari nke ziracabandanya n'ubu zirangura neza ibanga ryazo n'ubutumwa bwazo. Nibyo gukengurukira Imana ku munsi nk'uyu, kuko turakunze kubona gusa ibitagenda mugabo ntitubone n'ibigenda neza, nk'izo ngo nziza ziguma zikurikira akarorero k'uru rugo rweranda rwa Yezu, Mariya na Yosefu. Egome mugabo kandi ku munsi nk'uyu twibuke dusabire ku buryo budasanzwe ingo zitari nke ziri mu ngorane zinyuranye, nko kubura ikibondo bacifuza canke kubura urukundo kandi ariko nkingi y'urugo. Dutura Imana cane cane izo ngo twihetse ku muryango mweranda wa Yezu, Mariya na Yosefu, kugira ngo Imana mushobora byose yo atakiyinanira igarukire mwe n'izo ngo nazo zironka amahoro n'akanyamuneza zikeneye. Imana niduhezagire twese, amen.